ico twokwita isuzuma mu bisanzwe nisuzuma yitwa PIEFA nisuzuma riraba ingene leta iyo ari yose ishobora kuba iriko irakoresha leta ingene ikoresha amafaranga y'igihugu amaleta kwa PIEFA nisuzuma riba iyo suzuma rero irakwereka aho ugwaye n'utunenge ufise biri bikweretse nicari kubwira tuti niwirabe mu kiyo ngiryo raba rero ingene wokosora nta bindi bikubwira ushatse urakosora canke ukareka urumva rero PIEFA rero yarigeze kwa mu 2012 icegerayo kirasohoka ico gihe harabi yindi mu 2014 mugabo icegeranyo nticasohoka ubu rero mu 2022 na 2023 iyo nunze iyo suzuma ryasubiriye rero uwo mugwi cyo bitare kozita ubu bikora waraciye no ngaha urabaza n'abandi société civile baratubaza agira gute warasohoye icegeranyo rero ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mungene imigambi itegurwa planification ingene amafaranga atunganywa ingene ikontrol rigenda twasanze utunenge ari twinshi nico bituma rero tuvuga tuti iryo barura rigahera bibi ntango yuko leta ikiza ico gisata uko je ndasubiyemwo ico gisata kitagorowe ibi byose biri kubara ngo vyiterambere ntibishoboka izi ngwane zose turi mu by'ubutunzi ziboheye aho hantu bica bigaragara iyo imigambi yitunganya nabi iyo amahero utari kurakurikirana bica biba ikibazo nk'ibyo amadovize tuzi ubwa mbere ho uri kurabikutunganya nabi nta n'uwo kwizera ngo agufashe ubugira kabiri n'amahera yawe utazi kugira priorite ngo ugire imigambi y'iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification ucukora ibikujemwo bitagira akamaro bizanira inyungu bamwe muri bari mu kiga ca leta nico bituma rero nk'ubushakashatsi bwa leta twofata yuko gotangura no sinzi no byita budukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha kuko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane sameze neza habi ingena amadena akoreshwa habi ingena abantu baronka amasibuvazo bagira gute urabona mu tunenge twinshi dusabe rero yuko umushikiranganje w'agaca leta tumutera intege iryo barura ntirize cerija mu kabati ibirivuyemwo tumutera intege ahubwo bizana amahinduka ibitegurwa ry'amafaranga leta iriko irakoreshwa yitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose ije muri budget imenyekane tutangura ingendo shasha dukire ubu Burundi tudahindutse dukira na gatoya tugatereka kandi abakozi bakura kuri ba leta niyo uri kurabumva umengo ntibashaka guhinduka bashaka muri vya bindi nta wunkontorora amara leta ndakoresha ko shaka ingiriki anyuruze atacabira control nizibe ntumenye priorite abantu batanga amahera uko bashaka atagikurikiranwa ibyo bintu bihagarare kabisa bihagarare duteye akamu mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere iri barura rya PIEFA kariheze ibirivamwo nimba bashaka ko dukira ntibyicire ngo bamasigara cicara kuko uwo mugambi nta marekomandasiyo uguha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka ntibikosora twere twarabibonye ko ibyo gukosora ari byinshi bagaca bagira ajya kujana muri tiruwari mu kabati kuko d'abord ntishobora gukira mu gihe
ingorane turiko turabona aho ziri. Ushaka ugende kwigisha abanyagihugu hariya ngo tubaje mu iterambere bagwiza umwimbu bagira iki? Ingene amafaranga leta ikoresha imigambi ngene itungane aho bidahindutse niho gufata imbuga itugakubita mu mazi. Ibyo rero tugira abantu tubakurira ngo ni kugishitsi, kandi barabizi bajya bakadero muri za leta barabizi. Ure tugira abantu hajya ahantu hatafututse hajya muri ya ministeri byo kumugaragaro nta kigenda. Uravye ibintu ingene byategurwa n'ibiki turasavye kandi duteye aka ikindi naco ubiravye rabaje kubona ikintu ca planification cyarasubiye n'ibyo twarakivuze ca planification cyarasubiye inyuma. Planification bayiburaguza kubera iki? Kubera uplanifie uca werekana imigambi iri priorite, babandi bashaka imigambi yo kwirira amahera yoroshe bacabura aho baca ho priorite. Planification kwereka tuti ibiri priorite ni abantu bose bakabibona. Ushaka ibintu uracisha kote n'ibikunda bacafatira planification barayiburaguza batera ministère de bonne gouvernance bayigira gute n'ukuri. Dusavye planification nimba ari ubushikiranganje usubizeho buje muri primature buje mu cyanje bambe. Uyu mwaka tutabonye investissement zanditse muri planification n'ibiki oya n'ukuri. Jewe ndabikurikirana nk'umuhinga ndabizi ivyo bintu udafututse ivyo bangu migambi rugururwa ntibikunda. Izi ngwa zose mubona z'ibitoro tubuze yimya ivyose bivyugariye hajya ibitori imyavu murakunda kwanza baze mu hoko gwiki. Je ndabibabwiye mwa barundi mwe vyugariye hajya haguruka ro mwese mu bisabe bija habona niba Frank ya leta na y'abarundi tunganywe neza. Ndasemereye mbingaha ndarivuze ibi bitoro mu buzu uyu mwavu mu buri ibintu byose bibura byahagaze ni hajya byuganye. Ibi turi rubona amahera nyuruzu ukaburi bagiye ukaburi iki uravye amadeni Burundi bufise miliyaridi ibihumbi n'ibihumbi ukabona nta cyubakwa muri investissement. Amafaranga dusigura ko ari kakori. Kuba kuzwana audit abantu bagiye muri ako kajagari bose bakazohanwa bimwe byakarurira. Planification igaruke. Planification igaruke. Tumenye kiriko kirakorwa. Ibintu byo kwaduga herezo kugira nta evaluation ntubonye. Oya. Iyo evaluation PFA iyo suzuma turasabye nitegura ry'amafaranga y'iki bize bitegurwa y'amafaranga rishaka binyegurura ivyo bintu byose by'amadeni bize kumugaragara. Abarundi rero twitegure dutangure bishaka kuko agahitiye ngena amadovize yabaye jere ingene ibiki ibintu jewe sinzi ntawe ugaruka.